Mwaramutse kandi canke mwiriwe. Mu Burundi twimirije amatora, maze igihe ntari Burundi sinzi neza amatora uko atunganywa, ariko umenga numvise ko mu kwa gatanu hazoba amatora amwe ba musitanteri n'ibindi, ngo ayandi akazoba muri nyuma y'imyaka bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Ariko sico nashaka kuvuga ko, nashaka kuvuga ku kintu ukuntu iyo hageze amatora iwacu usanga haba uruhagarara rwinshi cane, abantu bagagaye ku mutima, abantu bagacanamwo, abantu bakankana, bakanagwana rimwe rimwe. Ariko biravye nsanga bitoroshe kugwanya kubera bijanye n'ukuntu igihugu gitunganijwe. Mfashe nk'akarorero aho jewe mba, usanga ubwa mbere na mbere ubuzi bwinshi butari muri leta. Ni ukuvuga abantu benshi akazi bakora ku munsi w'amatora, umunsi imbere y'amatora, niko bakomeza bakora inyuma y'amatora n'imisi izokurikira. Ni ukuvuga amatora uwutorwa wese ntashobora kubahindura, ntibashigwaho n'umuntu ari muri politike wasavye akazi barakaguha kubera ugashoboye. Aha nshaka kuvuga uhereye ku ma industrie akomakomeye, ayakora inzoga, ayakora ifarini, ayakora amatabi, ayatanga umuriro wanashaka nk'irya Regideso dufise i Burundi, ino itanga amazi iratandukanye, ni nyinshi kwanza, izitanga umuriro ni nyinshi ziratandukanye, ariko zose ni privé, nizigenga, baguhayemo akazi baguha kubera ugashoboye. Simvuze ngo iyo leta ikaguha ntugashoboye, mugabo nta muntu agukuraho canke agushoboye kubera umugambwe canke uriya utsinze. N'ubuzi butari muri leta, mbese si leta nta n'ikibi nta n'iki ibizi ko usivye gusa ko batoza amataxi. N'ayandi makampani menshi cane ayakora ivya electronique, yinjize ibintu ibisohoka n'ivyinjira, washaka n'ikivuko poro ni privé, aeroport ni privé, indege, kompanyi z'indege ni privé, donc ibintu vyinshi ni privé, ku buryo iyo ukoramwo wewe politike ntibikuraba, uwutorwa wese wowe uguma ukora akazi kawe, si wowe yanagucizeho. Urumva? Ico rero biragabanya tension, kubera ko uvuga uti bo hatogwa uyu canke hatogwa uriya, ubuzima bw'iwanje hari nta kindi gihindukako. Sico kibe ni Burundi, iyo hatowe umufrodebu abayiprona bose akazi baca bakabura. Hatowe umufrodebu canke umuyiprona abafrodebu bakabura akazi. Nanze uburiro bubiri turazi abakwatari bagitwara muri iyi misi, mugabo urabona ico nshaka kuvuga. Bijyanye n'ivyo kuvuga ngo ni directeur w'ishuri, ino abadirecteur b'amashure, nk'umudirecteur w'ishure nzi aho umwana wanje atanguriye umwaka wa mbere haheze imyaka ishika 10, n'ubu niho uwo mudirecteur w'ishuri ni hakiri, kandi leta ziramaze kubisikanya nk'incuro zibiri. Ni ukuvuga abadirecteur b'amashure ntibibaraba. Navuze ko harimwo ama privé, mugabo n'inzego za leta nko muri education hashobora kuba hahindura nka ministre gusa, ni nk'abantu babiri bamwungereje, abasigaye bose baguma uko nyene, nta muntu abakorako. Haba muri nk'irya OBR canke abatoza kori, hashobora guhinduka. Nibaza ko yo ata n'umuntu ahinduka kubera ntabwo ari hahinduka ministre, ntabwo nibaza ko ari muri ministère de l'intérieur canke ni ministère y'igihe ca leta, ariko abakorera nka OBR nta muntu abakora kuva kuri directeur general. Donc haba no muri gouvernement abantu ahubwo bavanwaho nuko hari umuntu umutegetsi mushasha ahinduka, benshi ubuzi bwaho buguma uko nyene, nta muntu abukorako. N'ubuzi burya i Burundi bavuga ngo technique, dore ni technique baravuga ko ari technique, nta muntu abanyeganza ngo nuko gouvernement yahindutse, umukuru wa banki nkuru y'igihugu ahamaze igihe, yarahari ku ntwaro yaheze, n'ubu arahari kuri ntwaro ya vuba. Ino naho hari intwaro zibiri, hari abo bagiye bitwa na ba conservateur mu gifaransa canke la droite, nko mu Faransa bajya ba Marine Le Pen bitwa conservateur la droite, hanyuma hakaba la gauche canke aba libero. Ariko uko biri kose ntabwo bahinduka, ugereranije abakozi benshi akazi bahorako usanga kagumyeho. Amerika ameze nk'ibitandukanye, umenga harimo abantu benshi bakorera leta ibintu nk'ivyo, mugabo tugaho turi ntabwo hahinduka vyinshi. Iyo hahindutse
intwaro. Ivyo rero biragabanya tension kuko nabivuze, kuko ahanini usanga budasa burihe, usanga umavuze ngo jewe nzoshira taxi kw'itabi, uwundi oya reka turishire ku bijumbu, uwundi jewe nzoha abantu barwaye ubumuga ubu n'ubu tuzobongera amafaranga 10, na wundi twe tuzobongera 5 canke tuzoha abagore bafise abana atabagabo bafise. Usanga ari utuntu duto duto ku buryo tutagutusha, tutagukorako, nta kintu kinini ubona ko uhomvye iyo zihinduye imirisho. Ico nico gituma wewe utekana, uragenda ugatora, ushatse ntunatore, je mbere kenshi sinanatora kuko nta kintu kinini gihinduka mu vy'ukuri, n'utuntu duto duto abantu benshi akazi kabo kagumaho. Ico kibazo i Burundi nticoroshe, kubera urumva i Burundi abantu benshi cane nabonye igihe zindura umurusho muri no narindi, aho directeur w'ishuri ya primaire yahinduka nk'ivyo ino bogutwenga uzi ko directeur b'amashuri ya primaire bahinduka ugereranije n'umugambwe utwara, bogutwenga gose ntaho bihuriye. N'abadirecteur ba secondaire ntaho bihuriye, abakora kuri kaminuza ntaho bihuriye na leta, eka inzego nyinshi cane nta muntu azikomanga, n'inzego ziri muri leta ntabwo bazikomakoma ngo nuko haje umushikiranganji mushasha. Ino babwita ngo ni umushikiranganji wa mbere premier ministre canke prime minister, ntabwo dufise umuperezida. Ivyo rero nivyo mbona i Burundi ikibazo kihari, nuko abantu ariho bazera uburaro n'uburamuko muri leta, ubuzi bwinshi mpora ntangara numvise ngo perezida yanomye igihe kimwe, ntabwo yari uyu mugabo, n'ubu perezida aheruka ngo yanomye umukuru w'amafinansi wa Sosimo, ibintu nk'ivyo. Burya n'ubuzi prive ino nta mu perezida ashiramo ukuguru. Hari ikindi gihe nigeze kurungikira umugenzi akazi, yari umugenzi akavuga nti kano kazi wewe ugakora, umuntu yakunda gukora mu vya diplomasi, bari batanze mu kinyamakuru banditse umuntu akeneye kuja kuba ariko barondera umuntu aja kuba gukora muri ambassade ahantu, avuga ati mugenzi ino akazi nkako ntabwo gashira mu binyamakuru, ntumenya niyo kaci bagahanahana mu baboko. Ariko ino usanga biri muri transparence vyanditswe aho, ku buryo bifasha, kandi usanga ata mugambwe vyegamiyeko. Nka jewe mahamaze hano imyaka 15, nakoze nko mu makambani ni muri buri ashika 5, nfise n'ababanyi nja no kuri eglise, no kuvuga nja no kwishura abana twiga ko ari usanga n'abavyeyi babo tuba tuzinanye, ariko sinigera menya ngo bari mu mugambwe canke uriye canke bazotora uyu canke uriye, kuko nta nico biturabako. Iyo muhuye muraganira mukavugana ivy'abana, ivy'amazu azimvye, ivy'ubuzima busigaye bugoye, ibintu nk'ivyo, ariko nta muntu yambara ibara ry'umugambwe, no wotembera kuva jewe sinigera mbona umuntu afise uniforme y'umugambwe, nta niyihari. Niyo umukuru aba politiki bagiye kugirisha inama, je hagiye muranjamwo rimwe usanga nyene yambaye impuzu zisanzwe, n'abarimo bambaye impuzu zisanzwe, nta furari, nta nkofera, nta uniforme, nta na kimwe. Nyene usanga bahuye ahantu umwe wese akambara izo yateguye, rimwe formelle, yari umunsi mukuru formelle, ari umunsi usanzwe wo kuganira. Hari igihe bavuga ati tugiye gusigurira iyi policy kuri immigration, muzohurira n'umushinga amateka naka wo muri kano gace, muzoze kurya librairie canke ahandi muzohurira, mukahahurira abantu nyene baba bambaye ikabutura, ishati, ijipo, ipantaro, ata kintu c'umugambwe na kimwe ubona. Sindigera mbona idarapo y'umugambwe n'umwe. Ndamaze no kuja nigiye ku biro vy'umugambwe runaka, usanga oya kwa nta biro vy'umugambwe, je sinzi niyo biri. Nico nanditse ibiro vy'umugambwe naba bashinga amateka, novuga usanga baba mu makartier. Ugiye ahantu akorera aka office kiyo usanga ari gatoyi, kaba kariko juste izina ryiwiwe, kavuga ati MP naza ko ari membre de parliament, MP naka ibara riba ari ino blue ya bleu, n'aba conservateur abo muri gauche ni rouge, usanga bimeze nka rouge ndibeze nka blue, ariko nta ico bita logo, haba hariko logo pana idarapo. Nta hantu ndabona hari idarapo y'umugambwe, nta hantu ndabona hari
nta bantu ndahura nabo bambaye impuzu z'umugambwe, ntazihari, nta mpuzu umugambwe ino ukoresha cyangwa ngo wambaye zaba inkofero y'amafurari, nta kintu nk'icyo ugera ubona abantu bambaye. Nabonye kuri Trump, sinzi ko no muri Amerika usanga nta mpuzu bambara, neza ko mu kwikina ku mateleviziyo. Trump gusa yari afise kirya gakofera ka MAGA, nico sivyo uwundi muntu yashobora kwikoreshereza agashati kiwiwe ku gitwe ciwe, mugabo nta mashati n'ama t-shirt n'amakofera yaba printed en masse ngo aherezwe abantu baje kwambara mu meeting. We mu meeting za Biden nta kintu na kimwe kikoreka ko uyu muntu ari muri meeting. Bo Trump navuze ko arabambara ry'amaga hat y'amaga, ariko nta vyagira aho ngaho. No mu bindi bihugu sinzi ukurikira kuri za televiziyo, ntabwo ubona abantu bambaye imitamana y'umugambwe nk'uko babikora muri Afrika. Navyo bigabanya tension, kubera urumva nkaha urabona bajya abantu duhuje guhura, yaba ari bambaye umugambwe ari namugambwe, no kuvuga tutanguye tuzakwibaza wowe wumva ufite ibyumva bitandukanye n'ivyo wanje. Mugabo mbona ko ari umuvyeyi ari kumwe n'abana, nanjye umuvyeyi, abana bariko barakina hirya, dufise ivyo duhuriye gusumbya ivyo dutandukaniye ko. Simenye ivyo bazotora, nanjye ntibazi ivyo nzotora, urumva biragabanya amatension. Bo jero nibaza ko kuri ivyo by'ubutunzi biragoye, sinokubesha ko nta vyosha kubistrictira. Ico ikizoguma ari ikibazo gikomeye cyane muri Afrika, kugeza ko muri ibihugu bimwe bigiye biratera imbere. Ni nko muri Cape Town nk'akaroro, wasanga naho nyene navuga ko ari nk'iburayi, wasanga hari ubuzi bwinshi bwa privé abantu bashobora gukora kugira atigwa aragwanira muri guverinoma, ariko nabwo ari Afrika yose. Hanyuma ariko kubisigaye ndumva imigambi yashobora gusukamo amazi, nka jenga nk'uruhande rw'uwanje nibaye vyo kwambara umwambaro bo bivanaho mu gihe babona ko biteranya abantu. Kumwe mu gihe avuga ati muzotore kiri ku mutima, abantu bagatora kiri ku mutima gutyo. Ikindi jewe ntabona ino ni ibijya vuga ngo ni Youth League muri South Africa, ngo ni Youth League ry'amihari y'ugwaruka. Ego nivyo ugiye kuri website cyangwa umugambo umwe nkora kuraba, barandika ngo barafise youth, mugabo sindigera mbona canke ndamumva ku radio ngo ikintu bakoze inama, umva biri mu hagati ni hagati mu mugambwe wabo. Nibaza ko bakora volunteer gusubiza amatora, nibo kumbura usanga bariko batembeza impapuro umutora canke batelefona amatelefone, mbega uzotora hehe. Ariko nta bintu vy'imyiyerekano vy'ikarashishi kwigaragaza usanga barimwo, ku buryo mbona bijya vy'ama Youth League, bijya vy'imiyabaga byari bikwiye kugabanuka, kubera ubiravyo no muri kahise ntibafise, usanga ari imigwi yagiye idakora neza unashatse, ariko shaka kubijamo muri no video. Nico nashaka kuvuga. Dufise ibibazo bikomeye cyane kandi umuti uzogora, nuko mugira amahoro.